Mu kiringo c'imyaka 10 Ibanki CRDB imaze ikorera mu gihugu c'u Burundi ngo yarakoze birashimwa kuko batanguye bari ku rutonde rw'ira 10 mu gihugu c'u Burundi. Nyuma y'imyaka 10 iyo banki ikabiza ku rutonde rwa gatatu mu mabanki ateye imbere mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe hariko haba ku ncuro igira 10 inama ya bose y'urwego nyobozi rw'abagize Banki CRDB mu ishami ryayo riri mu gihugu c'u Burundi, kabaye n'akaryo keza ko guhura n'abatari bake mu bakiriya nkoramutima b'Ibanki CRDB ishami ryo mu Burundi, basanzwe bayifata mu mugongo ku buryo bwihariye. Bakaba rero bariko bigina umwimbu usanzwe umeze neza mu kiringo c'imyaka 10 Ibanki CRDB imaze iriko irakorera mu Burundi. Hosea Kashimba, umuyobozi w'urwego ntwaro rwa CRDB Burundi, akaba ashima uruhara ntangere abakiriya b'iyo banki bamaze kwishikanako. On behalf of the board of directors of CRDB Bank Burundi, CRDB Bank mu gihugu c'u Burundi, thank you very much turabashimiye cyane for taking time kuba mwafashe kano to be with us kanya this evening. And mukaba this is kumwe part of natwe your kuri uno continued mugoroba. support to the bank. Iki ni cerekana We ko really appreciate mubandane and thank you gushigikira banki once yacu. again. Thank you very much. Tukaba twongeye We have been here in kubibashimira. Burundi for now close to 10 Turamaze igihe years. kingana n'imyaka 10 And dukorera mu we are doing Burundi. very well. We are doing very well Tukaba because turiko of you. dukora dutera imbere Because of kubera mu your bidufashamo. And now we are standing here and we Ubu are tukaba part of turi mu one mabanki of ya the mbere reputed bank afise here in igihagararo mu gihugu c'u Burundi. Burundi. Of course, for those who don't know, in Kuba Tanzania, tazi this is the CRDB biggest Bank bank. ni banki ya mbere mu gihugu ca And we Tanzania. hope will be also coming to be a very big bank Tukaba here in twizeye Burundi ko mu very minsi mike soon. cane For example, tuzoba turi results banki ya for mbere hano mu 2021. gihugu c'u Burundi. We have Dutanze been akarorero very good. mu mwaka wa We 2020 made ushira a profit of 2021 close to 11 billion. umwimbu wagenze neza cane. Anticipated at the beginning. Tukaba twaronse umwimbu ungana n'imiliyaridi 12 z'amafaranga y'amarundi. Supported us. We thank you very much. Ivyo rero tukaba twabishitseko kubera mwebwe. Turabibashimiye. So rest assured from the Tukaba tubemereye ko tuzoguma dukorana to neza serve you well, kugira ngo urudandazwa rwanyu rugume rugenda neza n'ubuzima bw'abenegihugu bw'isununure. life of people here in Burundi improves. Co kimwe na Abdul Majid Nsekera, umuyobozi mukuru wa Groupe CRDB Bank isanzwe ifise icicaro gikuru i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, atabakiriya bacu nabo gushimira kuko ku bwabo turishimira kuba twarazanye imitahe yacu mu gihugu c'u Burundi. Akaba kandi amenyesha ko mu minsi ya vuba Banki CRDB igiye gushinga ishami ryayo mu gihugu ca Congo i Lubumbashi. Akaba anatumira abagwizatunga b'Abarundi gushinga nabo imitahe yabo mu gihugu ca Tanzania. Let me take the opportunity as well to thank you all our customers ikafate kano kanya shimire abakiriya bacu kuri uno munsi keeping the kuko support bagumye of bafata mu our mugongo subsidiary. ishami ryacu I've heard our riri mu chair Burundi. Umuyobozi spoke very about w'urwego achievement. nshingwantwaro I've been here for 10 years yavuze ibijanye and I will say n'umwimbu we're twashitseko. very much proud. Tumaze imyaka 10 turiko dukorera mu Burundi. Nobamenyesha ko duhimbawe no kuba twarazanye imitahe yacu mu Burundi. Ariko kandi Abarundi n'Abatanzania n'abantu bakunda urudandazwa Celebrating each other. bahuriye kuri vyinshi. Uretse ko dusanzwe duhurira mu karere kamwe, abakora urudandazwa bakorera hamwe. Today we're talking about Ndahimbawe no kubona the bank abakiriya bacu bo batumye ibanki yacu ikomera. Uno munsi turiko tuvuga Uburundi, ariko uyu mwaka nyene tuzokugurura ishami ryacu i Lubumbashi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo tuvuze Kongo n'u Burundi, ni ibihugu bisangiye umupaka nko ngaho mu Buvira. community for Burundi as well as here. Tuzoshirayo amashami menshi kugira ngo dufashe abadandaza b'Abarundi aho muri Kongo n'abo muri Tanzania. As well as here. See, Icifuzo cacu nuko ibanki yacu yoguma ifasha abenegihugu b'u Burundi. I'm happy to see there is one program. Ariko kandi turahimbagwa no kubona Abarundi bazana imitahe yabo muri Tanzania. Burundian investing in Tanzania. Tukanashimira ishirahamwe Itracom Bilateral agreement between the two ryo countries. ryazanye imitahe muri Tanzania. The one being company has just Tugahamagarira invested abandi in kuzana Trafon. imitahe And if they're muri here, Tanzania. we thank you very much. Ibanki CRDB I also invite irahari others kugira from ibahe Tanzania to imitahe invite. ifashe CRDB will be gukuza there to give you urudandazwa capital, hagati environment, y'ibihugu and support you bibiri. to grow the business between the two countries.
Mu kiringo c'imyaka 10 Bank CRDB imaze ikirakora mu Burundi ngo yarakoze birashimwa kuko batanguye baza ku rutonde rwa 10 mu gihugu c'u Burundi ubu bakaba baza ku rutonde rugira gatatu mu mabanki ateye imbere akora hano mu gihugu c'u Burundi. Ivyo navyo bikaba bivugwa na Dr. Aliley, umuyobozi w'urwego nshingwantwaro muri groupe ya CRDB Bank. Ndasavye ndabashimire cyane abakiriya bacu hamwe nabo dukorana mwahisemwo kudufasha gukora urudandazwa ni banki CRDB. Imyaka 10 iraheze aho twatanguye twebwe CRDB twari inimero y'icumi ku isoko ry'ubudandaji aha i Burundi, ariko ubu ku myaka 10 iheze turi inimero ya gatatu, kandi ndabizi neza ndabijeje ko imyaka 3 iza tuzoba turi abambere mu Burundi. Kubw'ivyo ndabateye intege, ndabatumiriye kubandanya kuziganya no gukora urudandazwa muri kumwe na CRDB. Tanzania iya mbere ni CRDB. Itariki 25 ukwezi guheze umukuru w'igihugu cacu Mama Samia Suluhu Hassan yaruguruye inyubakwa yacu nini, inzu y'akarohore, ari navyo vyemeza ko twebwe ari ibanki nini Tanzania. Turibaza ko mu kwezi kw'icenda tuzokugurura ishami ryacu muri Kongo. Kongo n'u Burundi ni ibihugu bibana. Nitwugurura ishami ryacu muri Kongo, urudandazwa muri Kongo, mu Burundi no muri Tanzania ruzoba runini cyane. Ndibaza ko mwebwe abadandaza musokoroherwa. CRDB imaze imyaka 10 mu Burundi, ikaba kandi igiye gutangura gukorera muri Kongo. Mu minsi iri imbere izoja muri Afrika yose y'ubuseruko, mbere no muri Afrika yo munsi ya Sahara. Intumbero nuko Ibanki CRDB yoba y'akarere. Uwo munezero abayobozi ba Groupe CRDB Bank bafise ni nawe n'abakiriya babo bafise, nkuko vyagumye vyibonekeza mu majambo atandukanye abo nabo bagiye barashikiriza.